Imiliyoni zitatu n'ibice 45 vy'amafaranga y'amadolari no kuvuga imiliyoni amajana 4 mu mafaranga y'amayapani niyo mafaranga igihugu c'Ubuyapani catanze nk'imfashanyo ku gihugu c'u Burundi mu kuzofasha mu iterambere nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Nk'uko muhejeje kubibona duhejeje gushira ku mukono ku masezerano meza n'igihugu c'Ubuyapani. Murumva rero ko iki gitondo cizimana yaduhaye kigomba kibengira kamaro igihugu cacu ciza c'u Burundi. N'amasezerano ajanye n'imfashanyo igihugu c'Ubuyapani kiduhaye. Novuga yuko turavye amahera angana n'amadolari miliyoni zitatu n'ibice 45. Mu mafaranga y'Ubuyapani naho ni miliyoni majana 4 y'amafaranga y'Ubuyapani. Urumva rero yuko iyo mfashanyo igiye gusahiriza igihugu cyacu ciza c'u Burundi mu bikorwa vy'iterambere, mu migambi y'iterambere. Hanyuma nk'uko musanzwe mubizi igihugu c'Ubuyapani zifitanye imigenderanire myiza cyane kuva kera gose, kuva mu mwaka w'1970. Kuva ico gihe rero igihugu c'Ubuyapani kiramaze kuduha ifashanyo ingana hafi n'imiliyoni majana 3 y'amadolari y'abanyamerika. Ifashanyo y'uno munsi izoza imeze nk'ifashanyo y'igitoro. Igihugu kigiye kuduha igitoro, hama ico gitoro duze tukigurishe kivemwe amahera. Ayo mahera tuje tuyashira mu banki nkuru y'igihugu, hanyuma azoze arafasha mu migambi y'iterambere, twisunze cyane imigambi ujya mugambi mukuru y'iterambere w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi, hamwe n'imigambi mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi akunze kuzadushikiriza kugira igihugu cyacu cyo gutera imbere. Urumva rero ko ari umunsi mwiza, hanyuma tukatuvyishimiye, tukibaza yuko no minsi iri imbere igihugu c'Ubuyapani tuzoguma dufitanye imigenderanire myiza kugira ngo nifashanyo zigume ziyongera. Twubamenyesha ko ico gihugu c'Ubuyapani atari rya mbere gifashije Uburundi, aho cigeze gutanga amahera arenga imiliyoni amajana 3 y'amadolari y'abanyamerika ku gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1970.